Ndi nitekana umunezero ndasubiye kugusuhuza nk'wakaze nshuti mukunzi wacu wo bandanya kubana natwe ngaha kuri no mbonesha kure igushikiriza amakuru inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndaguhaye kaze, ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye naho udukurikira uherereye. Ano makuru rero harabafatiye ku ngingo nkuru zikurikira ndi butangure nkushikiriza ino nkuru iriko iravurwa mu gisata c'imigenderanire n'ayandi makungu aho biriko bivugwa ko Abanyarwanda 50 baba mu ntara ya Cibitoke bapfunzwe. Abanyarwanda 38 barapfungiwe mu gasho ka komine ya Mugina nayo 12 bakaba bapfungiwe muri komine ya Rugombo ni mu ntara ya Cibitoke. Ivyo bikaba bibaye nyuma yaho leta y'u Burundi ifatiye ingingo yo kugara imipaka yose yahana urubibe n'u Rwanda ndetse ikaba yanamenyesheje ko itagikeneye Abanyarwanda baba ku butaka bw'u Burundi ko umuti wabo ari ukubirukana. Ivyo biruko mu gihe leta y'u Rwanda ivuga ko ingingo yo kugara imbibe u Burundi bwafashe itari ikwiye. Mu itangazo ryashizwe ahabona n'ibiro vya leta y'u Rwanda inyuma yo kubona ingingo yafashwe na leta y'u Burundi ibiboneye mu binyamakuru nk'uko biri mw'iryo tangazo ivuga ko ihungabanya uruja n'uruza rw'abantu n'ibintu hagati y'ivyo bihugu kandi ihonyanga amasezerano yo gufashanya n'akarere hamwe n'ayagenga umuryango wa Afurika y'ubuseruko. Imbibe z'u Burundi zikaba zisubiye zugarwa inyuma y'umwaka umwe n'igice zifunguwe. Zikaba zari zuguruwe nyuma y'imyaka 7 zifunzwe hakaba hari kuva mu mwaka w'2015. Ino nkuru ku buryo buramvuye ni mukanyi ntuje kure. Nayo mu yandi kandi womenya ko hagiye gushingwa ihinguriro ry'inyama z'ingurube ndetse n'ibizikomokako. Mu gihe aborozi b'ingurube bari bamaze iminsi bidoga ko bahimirijwe korora ku bwinshi ingurube ariko batabona neza isoko ryo gushoreramwo umwimbu wabo ndetse n'iribonetse bakazimbwa, umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yavuze ko hagiye gushigwaho ihinguriro rihingura inyama z'ingurube ndetse n'ibizikomokako. Hari mu nama rukokoma yagiranye n'aborozi b'ingurube batunze kuva ku ngurube 10 kuduga, aho umukuru w'igihugu yavuze ko iyi nama yaje mu ntumbero yo gutegura neza ishingwa ry'iryo hinguriro. Bakaba bategekanya gushiraho urunani rw'aborozi aho umukuru w'igihugu abona ko narwo ruzoshoboka ari uko habayemwo ubumwe n'urukundo. Ino nkuru ku buryo buramvuye nawe nyene ni mukanyi ntuje kure. Nayo mu makuru ariko aravurwa mu gisata c'inkino nuko womenya ko ejo haheze hatanguye ihiganwa ry'igikombe ca Afurika hariya muri Cote d'Ivoire. Ejo haheze isaha 4 z'ijoro niho ahitwa Ebimbe mu gisagara ca Abidjan muri Cote d'Ivoire kuri Alassane Ouattara Olympic Stadium hatangura ihiganwa ry'igikombe ca Afurika The African Cup of Nations kigiye kuba ku nshuro yaco ya 34. Urukino rwa mbere rukaba rwarahuje ikipe y'igihugu ca Guinea Bissau n'ikipe y'igihugu ca Cote d'Ivoire mu ihiganwa ry'igikombe ca Afurika. Vyinshi kuri no nkuru navyo nyene ni mukanyi mu buryo bw'idonido ntuje kure. Ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hamugafyona imbere y'ijambo Isange TV araba handitse ijambo sabone canke subscribe urafyonda ko hamwe udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ntanguye ano makuru ku buryo buramvuye nonyemerere nyatangurire kuri no nkuru ivuga ko Abanyarwanda 50 baba mu ntara ya Cibitoke bapfunzwe. Abanyarwanda 38 barapfungiwe mu gasho ka komine ya Mugina nayo 12 bakaba bapfungiwe muri komine ya Rugombo ni mu ntara ya Cibitoke. Ivyo bikaba bibaye inyuma yaho leta y'u Burundi ifatiye ingingo yo kugara imipaka yose yahana urubibe n'u Rwanda ndetse ikaba yanamenyesheje ko itagikeneye Abanyarwanda baba ku butaka bw'u Burundi ko umuti wabo ari ukubirukana. Nk'uko dukesha iyi nkuru ikinyamakuru SOS Media Burundi ngo abo banyagihugu bakomoka mu gihugu c'u Rwanda bagiye barahagarikwa n'urwaruka rw'imbonerakure rwegamiye umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD mu burere nka bwose bagiye barafatirwamwo. Ku munsi wa kane no ku wa gatanu w'iyi ndwi turiko dusozera, SOS Media Burundi ivuga ko abandi Banyarwanda 46 birukanywe basubizwa mu gihugu iwabo. Abandi Banyarwanda batamenyekanye igitigiri boba nabone barahagaritswe mw'iyi minsi 2 iheze muri komine ya Mabayi.
kuri uyu wa gatanu leta y'u Rwanda yanamenyesheje ko ititeguriye gusubiza mu ndumane ku vyo Uburundi buriko bukorera Abanyarwanda baba mu Burundi. Alain Mukurarinda asanzwe ari icegera c'umuvugizi wa leta y'u Rwanda yarahumurije abarundi basanzwe baba mw'ico gihugu ko ata ngorane bazogira bitumwe n'ingingo iheruka gufatwa na leta y'u Burundi yo kugara imipaka yose yihuza n'ico gihugu kibanyi. Nayo mbandanije ano makuru kandi homenya ko hagiye gushingwa ihinguriro ry'inyama z'ingurube n'ibizikomokako. Mu gihe aborozi b'ingurube bari bamaze iminsi bidoga ko bahimirijwe korora ku bwinshi ingurube ariko batabona neza isoko ryo gushoreramwo umwimbu wabo ndetse n'iribonetse bakazimbwa, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yavuze ko hagiye gushigwaho ihinguriro rihingura inyama z'ingurube n'ibizikomokako. Hari mu nama rukokoma yamuhuje n'aborozi b'ingurube batunze kuva ku ngurube 10 kuduga, aho umukuru w'igihugu yavuze ko iyi nama yaje mu ntumbero yo gutegura neza ishingwa ry'iryo hinguriro. Bategekanya gushiraho urunani rw'aborozi, aho umukuru w'igihugu abona ko narwo ruzoshoboka ari uko habayemwo ubumwe n'urukundo. Muri ico gihe ngo niho hazomenyekana ingurube zibagwa ku munsi muri buri komine, gutyo hamenyekane umwimbu ihinguriro rizohingura ku kwezi. Ico gihe ngo nta mworozi w'ingurube hazokorora ngo abure aho ashorera umwimbu wiwe kandi bizorwanya uruhombo. Mw'iyo nama umushikiranganji Dodiko mu vyo ajejwe harimwo ubworozi yavuze ko ingurube ifise amateka maremare ashobora gukura umuntu mu bukene. Inama y'aborozi b'ingurube ikaba igiye kuza iratunganywa mu mezi 3 n'ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi. Iyi nama rukokoma nayo ikazohora iba rimwe mu mwaka. Inyuma y'iyo nama y'aborozi b'ingurube hagiye gutunganywa n'izindi nama z'aborozi b'ibindi bitungwa nk'inkoko ndetse n'inkwavu. Nayo mu makuru hariko aravurwa mu gisata c'inkino, nunyemerere nsimbire kuri ino nkuru ivuga ko umunsi w'ejo haheze hariho hatangura ihiganwa ry'igikombe ca Afrika cabereye muri Cote d'Ivoire. Umunsi w'ejo haheze isaha 4 z'ijoro niho ahitwa Ebimbe mu gisagara ca Abidjan muri Cote d'Ivoire kuri Alassane Ouattara Olympic Stadium hatangura ihiganwa ry'igikombe ca Afrika, The African Cup of Nations, kigiye kuba ku nshuro yaco ya 34. Urukino rwa mbere rwahuje ikipe y'igihugu ya Guinea Bissau ndetse n'ikipe y'igihugu ya Cote d'Ivoire mu ihiganwa ry'igikombe ca Afrika. Benshi mu bakunzi b'umupira w'amaguru iyo bumvise igikombe ca Afrika baca bibuka ibihugu bikomakomeye n'abakinyi batumye ivyo bihugu vyandika amateka akomeye mu gikombe ca Afrika c'imyaka iheze, aho twovuga nk'aba El Hadji Diouf, Aliou Cissé ndetse na Dembaba ba Senegal, JJ Okocha ndetse na Johan Obi Mikel ba Nigeria, tutibagiye Didier Drogba ndetse na Yaya Touré ba Cote d'Ivoire ndetse yewe n'abandi. Hazohiganwa amakipe y'ibihugu 28, aho mu karere ka Afurika y'ubuseruko harimwo amakipe 2 gusa, hariyo Tanzania ndetse na Repubulika Iharanira Rusange ya Congo imaze kugitwara kabiri. Ubwa mbere ikaba yaragitwaye mu mwaka w'1968, ico gihe yitwa Congo Kinshasa. Ubwa kabiri mu mwaka w'1974 aho yitwa Zaire. Igihugu cakiriye rino higanwa ni Cote d'Ivoire, icakiriye ku nshuro ya kabiri inyuma y'imyaka 40 yose, kuko yaheruka kucakira mu mwaka w'1984. Ikaba imaze gutwara igikombe ca Afrika inshuro zibiri, ni ukuvuga mu mwaka w'1992 ndetse no mu mwaka w'2015. Mu bakinyi bitezwe ko ibitangaza vyo gutera iteka ibihugu vyabo muri kino gikombe no kwereka isi yose ko bakomeye koko, hakaba harimwo Sadio Mane hakinira ikipe ya Senegal ndetse na Al Nassr, Mohamed Salah umunyamisiri hakinira Liverpool, Andre Onana umunyakameruni hakinira Manchester United, Mohamed Kudus umunyagana akinira West Ham United, Akraf Hakimi wa Maroc,
Victor Boniface ndetse na Victor Osimhen ba Nigeria ndetse na Seru Guirassy wa Guinea ndetse n'abandi. Uko akaba ariko amakipe 24 agabuwe mu matsinda. Itsinda A ririmo Cote d'Ivoire, Nigeria, Guinée Equatoriale ndetse na Guinée Bissau. Itsinda B ririmo Egypte, Ghana, Cape Verde ndetse na Mozambique. Itsinda C ririmo Senegal, Cameroon, Guinée ndetse na Gambia. Itsinda D ririmo Algeria, Burkina Faso, Mauritania ndetse na Angola. Itsinda E ririmo Tunisia, Mali, South Africa ndetse na Namibia. Itsinda F ririmo Maroc, RDC, Zambia ndetse na Tanzania. Muri rino higanwa igikombe caheruka gutwarwa n'ikipe y'igihugu ca Senegal. Iri higanwa ryatanguye umunsi w'ejo kuwa gatandatu nyene igenekerezo rya 13/0/2024 rikazohera kuwa Mungu igenekerezo rya 11 z'ukwezi kwa kabiri 2024. Ngaha akaba ari naho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa no